Reka dukomeze kubifuriza umunsi mwiza n'abagiye gusenga kuri uyu wa Mungu, mukomeze mwese kugira umunsi mwiza. Turabakengurukiye cyane rero mugabo kuri mwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro n'amakuru byacu muherereye ijya n'ino ku migabane y'amakungu ya kure, bahereye mu karere k'ibiyaga Benine, namwe muherereye mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi mu makomine agiye atandukanye. Turi ku igenekerezo rya 28 ndamukezo na 24, tukaba tugarukanye amakuru atosoye abayatojwe n'abamenyesha amakuru bacu baherereye ijya n'ino cyane nkamwe yaje gufyonda sabone kutarabikora amanuka munsi y'video uracubona ijambo sabone ufyonde ko uracubona akazogera ufyonde ko amatuje turabana amakuru tukugezaho kuri imbonesha kure imwe rudende ibagezaho amakuru yizewe, amakuru aba trendinga mu gihugu cy'u Burundi ijya n'ino Gitega ndetse no mu mugwa mukuru w'ubukungu Bujumbura. Tukerekera kandi no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ari nako tubibutsa kandi ko amakuru yacu yibanda muri politike, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini. Mugabo amakuru agiye hanze ni amakuru y'akamaramaza, mugabo ni amakuru akomeye cyane ku muhisi Pierre Nkurunziza. Aya makuru agaragajwe n'umuhungu we Keri Nkurunziza ndetse n'umutambukanyi wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Burundi muhisi Pierre Nkurunziza. Amakuru akomeye cyane y'ubugambanyi bukomeye cyane mugabo bwakorewe Pierre Nkurunziza wahoze uyoboye igihugu cy'u Burundi. Mugabo umutambukanye w'umuhisi Pierre Nkurunziza, Denise Nkurunziza, amaze iminsi agaragaza amakuru akomeye cyane ku butegetsi buriho ndetse anavugwa yuko bumubangamiye bikomeye cyane, dore ko ivyo turaza kwibandaho muri aya makuru ari ku muhisi Pierre Nkurunziza ku bugambanyi bukomeye cyane yakorewe birateye ubwoba ndetse n'agahinda. Turaza kukubwira ko umuhisi Pierre Nkurunziza yagambaniwe bikomeye cyane ndetse ko banabeshe bikomeye cyane bavuga yuko ngo yaba yarishwe n'umutima nk'uko ubutegetsi bwabitangaje. Gusa aya nama yari akomeye cyane yakozwe na General Major Evariste Ndayishimiye, mugabo murabizi ko yari hafi y'uyu mugabo wahoze uyoboye igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza. Ibi ngibi rero vyashenguye bikomeye cyane umuryango wa Pierre Nkurunziza, bikanavugwa yuko Keri Nkurunziza ubu ari gukora ivyo ari byo byose ngo se abone ubutabera mu nkiko mpuzamakungu. Turaza kubigarukaho muri aya makuru, ariko ivyo turibandaho cyane n'ubugambanyi ndetse n'ibiriko biravugwa kuri uyu muryango w'umuhisi Pierre Nkurunziza. Turaza kwerekana no mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko tutarangiza aya makuru tutababwiye uko ku rugamba vyifashe byakomeye cyane rero rwindi, dore ko umutwaye mu 23 washwanyaguje ibisasu byatezwe na Sadek. Umuryango wa Sadek umereye cyane nabi umutwa M23, nubwo biri kuvuga ko umutwa M23 umereye nawe nabi. Abahagarariye bose bahagarariye ku ruhande rwa FARDC gisirikare ca Kinshasa, vyose uravyumva muri aya makuru. Munyemere twakwihuta cyane mugabo tukareba ivyaya makuru ari gutrendinga ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Keri Nkurunziza amaze iminsi agaragaza ubugambanyi bukomeye cyane bwabaye ku muhisi Pierre Nkurunziza ari na se wiwe. Bikavugwa ko uyu mugabo ngo yishwe n'umutima, nyamara n'ubugambanyi bukomeye cyane, dore ko Keri Nkurunziza yagaragaje ko ari uburozi bwahawe se. Murabizi ko uyu mugabo yakundaga gusenga bikomeye cyane ndetse yari afise imbaraga z'Imana, mugabo abamuzi baramuzi. Bikaba biri kuvuga ko rero Keri Nkurunziza ari kugaragaza ko ise wiwe yarozwe agahabwa uburozi bigizwemo uruhare na General Major Evariste Ndayishimiye bivanye n'uko yishakiraga ubutegetsi. Murabizi ko General Major Evariste Ndayishimiye yari hafi bikomeye cyane y'umuhisi Pierre Nkurunziza muri ubu butegetsi bwe ndetse anamwizera bikomeye cyane. Bamwe rero bakaba batangiye kugaragaza ko General Major Evariste Ndayishimiye ariwe wagambanye bikomeye cyane n'umuganga wavuraga muhisi Pierre Nkurunziza, dore ko ku makuru yagiye atangazwa uyu nguyu
yari ari muzima mbere y'uko yitaba Imana, ndetse anasaba ko yajya kureba umupira, ariko aba esikoti be, ubwo na bodyguard barindaga perezida, ni umutwe uburinda perezida, abasoda bakomeye cyane, banga ko asohoka, ndetse banga ko yajya no hanze, amera nk'imfungwa mugabo mu nzu yangirwa buri kimwe. Ibi ngibi bikaba ngo byari akagambane gakomeye cyane kakozwe na General Major Evaristo Ndayishimiye, kuko vyamenyekanye neza ko yahaye amafaranga, amahera akomeye cyane abo basoda kugira babuze uburenganzira uwo muhisi Pierre Nkurunziza. Uyu vyahise bitangazwa ko amerewe nabi mugabo, dore ko n'umuryango nk'uko Pierre Nkurunziza yakomeje kugenda abigaragaza, yavuze yuko ahangaha batari bemerewe kugera aho ise wiwe ari, dore ko n'umutambukanyi wiwe Denise Nkurunziza yari yambuwe uburenganzira bwose ku mugabo. Kakaba ari akagambane kakozwe bikomeye cyane, bigizwemo uruhare na General Major Evaristo Ndayishimiye, akaba yaratanze amahera menshi cyane kugira abo basoda babe banoza umugambi bari bafite. Uyu nguyu rero ahita ajyanwa kwa muganga atabishaka, ndetse anameze neza, aterwa inshinge. Izo nizo rero zamuhuhuye, zari zirimo uburozi bukomeye cyane. Mu minota mikeya tujya kumva inkuru y'akababaro, inkuru yababaje buri murundi wese mu gihugu cy'u Burundi, yuko umuperezida w'igihugu cy'u Burundi yitavye Imana. Mugabo vyabaje buri umwe, amarira yabaye menshi miborogo ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bivanye n'uburyo yarayoboye igihugu cy'u Burundi neza cyane, kandi ubona ko n'ibikorwa remezo, iterambere ry'igihugu, igisoda byifashe neza. Amakuru akaba yagiye hanze rero, biri kuvuga ko abagabo bakomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi aribo babigizemo uruhare, ndetse ari navyo bapfa muri iyi minsi, dore ko murabizi ko General Prime Niyongabo ari mu ruhembe rw'imbere mu butegetsi bw'igihugu cy'u Burundi, kandi bikanavugwa yuko ahangaha harimo ubwumvikane bukeya hagati y'uyu mugabo uyoboye igihugu General Major Evariste Ndayishimiye ndetse na General Prime Niyongabo. Ubwo rero bakaba bapfa, ivyo ngivyo byagiye bimenyekana yuko aribo bagize uruhare mwiyicwa ry'uyu wahoze ari perezida w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza. Pierre Nkurunziza rero akaba n'ubundi yakomeje kugenda atangaza ko abari bo bose bagize uruhare mu kwicwa kwa se, ibi ngibi bitazabagwa amahoro, kandi ngo bizarangira abagiye ku mugaragaro bakabihanirwa, ndetse n'ibimenyetso simusiga, dore ko yagaragaje ko aka kanya yabibonye, ndetse ari no kwitegura kuba yatanga ibirego hirya y'igihugu cy'u Burundi mu nkiko mpuzamakungu, ko arizo zatanga ubutabera ku rupfu rwa se. Ariko hari n'andi makuru yagiye atangazwa yuko igihugu cy'u Burundi ndetse n'ubutegetsi bwa Neva, ubwo ni General Major Evariste Ndayishimiye, yuko buri kubangamira bikomeye cyane ubutegetsi bwahozeho. Ubwo ni umuryango wahoze uri ku butegetsi, ubwo ni uwa Pierre Nkurunziza. Bikanavugwa yuko imitungo ye myinshi yagiye ifatirwa ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bikanavugwa yuko amatungo ye ari mu gihugu cy'u Burundi, ndetse na bizinesi ze zagendaga ngaha mu gihugu cy'u Burundi zahiswe zifatwa na leta. Bikanavugwa yuko rero Pierre Nkurunziza ivyo yabigaragaje muri leta, ariko nta kintu bigeze bamubwira, ndetse bikanavugwa yuko ari akagambane gakomeye cyane kari kuba kategurwa n'ubutegetsi buriho ngaha mu gihugu cy'u Burundi, kugira barigise umuryango wa Pierre Nkurunziza. Denise Nkurunziza, umutambukanyi w'umuhisi Pierre Nkurunziza, nawe yagaragaje amakuru akomeye cyane, avuga ko yashenguwe bikomeye cyane n'urupfu rw'umugabo we, ndetse anavuga yuko amakuru yagiye amenyekana hari ababigizemo uruhare rukomeye cyane, ariko ngo bizarangira bagiye ku mugaragaro. Ese uyu muryango wa Pierre Nkurunziza, abasenguzi mpuzamahanga mu bya politike ndetse n'abakurikiranira politike y'u Burundi hafi, bagaragaza ko ahangaha harimo akagambane ndetse n'ubwicanyi buteye ubwoba, ariko banagaragaza yuko nta kabuza ari uyu muperezida w'igihugu cy'u Burundi
General Major Evariste Ndayishimiye wagize uruhare rukomeye cyane mu kuba umuhisi Pierre Nkurunziza yakwicwa, bikabeshwa bagahimba ikinyoma gikomeye cyane yuko ngo yaba yarishwe n'umutima. Umuryango we rero watswe uburenganzira no kugira icyo uvuga, ndetse banabuza itangazamakuru nga mu gihugu cy'u Burundi, imbuga ngurukanabumenyi kuba bajya gusura uyu muryango ukaba watangaza ibyo bihe. Bavuze yuko abanyamakuru barajya ngaha kuri uyu muryango uzabihanirwa n'amategeko, ndetse mugabo n'urugo rwe n'aba ngaba bahiswe bafungwa, bamera nk'aho bafunzwe mu rugo iwabo, ndetse bikanatangazwa ko ngo ari ukubacungira umutekano, ariko vyamenyekanye neza ko kwari ukugira ngo batayibona uko baganiriza itangazamakuru ishavu n'agahinda bafite ku mutima, yuko umuhisi Pierre Nkurunziza banagaragaze ukuri. Ibi ngibi byakomeje kugenda gutyo, ubu ngubu n'urugo rw'umuhisi Pierre Nkurunziza rurarenzwe bikomeye cyane, ariko bagaragaza yuko aya ari amayeri akomeye ya General Major Evariste Ndayishimiye kugira batazabona uburyo baganiriza abamenyesha amakuru ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bakabaganiza agahinda abafise. Gusa Pierre Nkurunziza we mu burakari bwinshi ndetse bunakomeye, aragaragaza ko umutekano kuri bo ndetse no ku muryango we ukomeje gukemangwa, dore ko aba basirikare bitirirwa ko barinda urugo rwe, bababuza guhumeka, ndetse batagira ibiganiro batanga ku bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye no ku mbuga ngurukana bumenyi. Bakanavuga yuko ibi ari ukubangamirwa bikomeye cyane. Rero Pierre Nkurunziza ndetse na Denise Nkurunziza bakaba basavye ko aba basirikare vyitwa ko babarinze b'igihugu cy'u Burundi bavanwa ko mugabo bakishakira aba bodyguard, ni babandi bazwi nk'abacunga umutekano ku giti cy'abantu, bo bishakira bakajya babahemba ngaribwo umutekano wabo waba wuzuye ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Aha mu gihugu cy'u Burundi hakomeza kugenda havugwa ubwicanyi bugiye butandukanye. Rero bamwe mu basenguzi mpuzamahanga mu bya politike bakaba bagaragaza ko ibi ngibi bishobora n'ubundi kuba byabana ibibazo bikomeye cyane umuhisi Pierre Nkurunziza hamwe n'umuryango we, dore ko ngo babahohotera bikomeye cyane. Bikaba biri kuvuga yuko rero ku makuru tudafise neza, bikaba biri kuvuga ko abana be bari kujya hanze gahoro gahoro nubwo bimwe ibyangombwa mu gihugu cy'u Burundi. Rero hakaba hasigayeyo Pierre Nkurunziza na Denise Nkurunziza, abandi bakaba bari kwerekera mu gihugu cya Suisse, ndetse bikaba binakekwa ko bashobora kuba bari kwerekera ngaha mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dore ko n'abasenguzi mpuzamahanga mu bya politiki bakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane, bavuga yuko uyu muryango w'umuhisi Pierre Nkurunziza ugomba gufata ubuhungiro ugahunga, bivanye n'uko umuhisi Pierre Nkurunziza yishwe, kandi ibi ngibi bikaba bizashyira bikajya ku mugaragaro, dore ko n'amahanga akomeje kugenda agaragaza ko ubutegetsi bw'u Burundi bukomeje kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ubwo rero bikavugwa yuko uyu generali Prime Niyongabo ashobora kuba abitsa amabanga akomeye cyane kuri uyu muhisi Pierre Nkurunziza, ndetse mwaranabibonye ko uyu generali Prime Niyongabo yahise azamurwa mu nzego, ndetse akaba ari na hafi bikomeye cyane ya General Major Evariste Ndayishimiye. Ariko amakuru akaba agenda avuga ko n'ubundi abangaba batagenda bumvikana ku ngingo zimwe na zimwe, bivanye n'ubwicanyi bwabaranze kuri uyu muhisi Pierre Nkurunziza. Ariko abasesenguzi n'abakurikiranira hafi bya politike y'u Burundi bavuga yuko bizarangira n'ubundi
Keri Nkurunziza vyose abishize ku mugaragaro, akaba azamerera bikomeye cyane, azamerera nabi abangaba n'ubundi bishe se, dore ko amakuru yarangije kujya hanze yuko bagomba kujyanwa mu nkiko, kandi hari bamwe batangiye no kugaragaza emotions zabo, bakavuga yuko Gen Prime Niyongabo ndetse na perezida w'igihugu Gen Major Evariste Ndayishimiye uzwi ku kazina ka Neva, yuko bazatabwa muri yombi ndetse bagahanwa n'inkiko mpuzamakungu. Munyemerere tuve kuri aya makuru ari kugenda agaragazwa Mugabo n'umuryango w'umuhisi Pierre Nkurunziza, ndetse tukaba turakomeza no kugenda tubikurikirana, amakuru mashasha aragenda asohoka, nta handi wayakura usibye ahangaha honyine mu masoko yacu y'ibanga bajya kurura amakuru 5 kuri 5 kuri ibi biriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Munyemerere twihuse cyane nk'uko twabibabwiye, turanyarukira mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, twinjire ku rugamba bikomeye cyane. Amakuru yamenyekanye, biri kuvugwa yuko igihugu ca Kongo Kinshasa gikomereye cyane n'umutwe wa M23. Ni mu gihe hamenyekanye amakuru muri iki gitondo yuko umutwe wa M23 ushwanyaguje bikomeye cyane bya burende, ni ibitwaro ni ibimodoka bizwi nk'iby'intambara bizwi ku izina rya burende, byifashisha mu kugwana birasa kure cyane. Mugabo SADC ifite ibikoresho bikomeye cyane, ariko umutwe wa M23 ukomeje kwerekana ukwishongora gukomeye cyane kuri iyi SADC, dore ko SADC nta gikorwa na kimwe yari yakora ngaha mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri iyi migwano ibahanganishije ku mpande zombi. Ariko bikaba byaragaragaye ko umutwe wa M23 n'ubundi ukomeje kuganza no kwiyerekana bikomeye cyane muri uru rugamba. Bikanavugwa yuko umutwe wa M23 warasanye bikomeye cyane mu masaha ashyira 11, dore ko SADC ndetse n'abagwanyi ba FARDC ba Kinshasa biri kuvugwa yuko bagavye ibitero Rwindi bashaka kwambura aka gace kafashwe n'umutwe wa M23 kazwi nka Rwindi, dore ko Rwindi iri gukontororwa n'umutwe wa M23  5 kuri 5, kuko abavugira uyu mutwe mu rwego rwa politiki haba Lawrence Kanyuka na Bertrand Bisimwa bakomeza kugenda bagaragaza amakuru akomeye cyane, bavuga yuko Rwindi rwose ngwiri mu maboko y'umutwe wa M23. Ibingibi bigashimangira rero ubukaka bwa M23. Amasasu makuru dufise ari kutugeraho ubu ngubu, umumenyesha makuru wacu ari kuduha kuri studio zacu za News Empire TV, bari kuvuga yuko amasasu ari kuvuga hariya mu bice bigiye bitandukanye, hakibazwa niba urugamba ruri kujya imbere bikomeye cyane, ariko bamwe baganasesengura ko ari imyimenyerezo ikomeye cyane ngo FARDC irimo, dore ko yarungitse urubyiruko rwa Kinshasa ndetse n'urubyiruko rwa Kongo mu gisirikare, bakaba bari gushakisha ingufu ariho hose kugira babashe guhangana n'ababanzi b'igihugu ca Kongo ngaribo M23 nk'uko babivuga. Amakuru akomeye cyane aragenda agaragaza ko ku munsi w'ejo SADC ndetse na South Africa bohereje ibitwaro vya kirimbuzi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bikavugwa yuko rero bikanavugwa yuko SADC iri kuba yakwifashisha igihugu c'u Burundi. Murabizi ko ingabo z'u Burundi ziri muri iki gihugu bari gufashanya bose mu kuba bagwanya umutwe wa M23. Bikaba biri kuvuga ko rero hari intwaro ziri kugera ngaha mu ishamba kimeza rya Kibira, bikaba biri no gushimangirwa amakuru akomeye cyane yuko bashaka guhera ngaha mu gihugu c'u Burundi, bivanye nuko mu gihugu ca Kongo bimeze nabi ndetse n'urugamba rukomeje kujya mbere. Bakaba bari kuvuga ko rero imyimenyerezo ikomeye cyane igiye kuba yabera mu ishamba rya Kibira, nabyo turaza kugenda tubikurikirana, uragenda uvyumva mu makuru yacu ari buze gutambuka. Umutwe wa M23 rero ukaba umereye nabi Mugabo, ukaba umereye nabi ubutegetsi bwa Kinshasa Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo, ariko hakaba hari n'ibiganiro biragenda bitambuka, dore ko umenyesha makuru wacu
wacu yasavye umutwe wa M23 ko baza kugirana ibiganiro cane cane Bertrand Bisimwa. Ubwo rero ivyo byose ni ibintu tubabikiye, ni agaseke gapfundikiyemo amakuru menshi muraza gutega amatwi mu biganiro vyacu, ndetse n'amakuru yacu ari butambuke mu yaraza mu masaha ari buze. Tunababwira ko amakuru yacu ari akagaruka, kandi amakuru yacu yibanda muri politiki, diplomasi ndetse n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini, aho tuba turebera hamwe kandi amakuru ari gutrendinga. N'ahandi wasanga amakuru asobanutse, amakuru yimamo, amakuru yibanda muri politiki, amakuru twinjira neza muri politiki, diplomasi z'ibihugu, tukinjira ntare rushatsi no mu mugwa mukuru w'ubukungu Bujumbura, tukareba ibiriko birahavugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gusa amakuru yo akomeje gusohoka mu gihugu c'u Burundi nta makuru menshi mugabo anateye n'ubwoba, kuko natwe tubereye ngaha kugira tubikurikirane, ari nayo mpamvu twaje kuba igisubizo cy'abahoraga baheshwa ibiriko birabera ngaha mu gihugu c'u Burundi. Gusa twebwe tuzatubishira ku mugaragaro, icambere n'ukuri mugabo tukamenya aho ubutegetsi bwacu buri kuganisha igihugu cacu ciza c'u Burundi. Gusa abatari bakeya n'ubundi bakomeje kwibaza isi igihugu cacu ciza c'u Burundi kirimo kirerekera he, dore ko hari bamwe batangiye kuvuga ko nta muperezida dufise. N'ayo makuru yaragezweho umugabo. Mbashimire kuri mwebwe mwese twabanye muri aya makuru, ari nako dukomeza kubifuriza kugira umunsi mwiza. Ciao ciao.